bavuga rero ngo ubwanwa butazi kuvuga bwo guzubuhiri bashatse gusigura ko mico n'imigenzo y'abarundi ubwanwa busanzwe bugaragaza umuntu akuze avuga neza ijambo naho ubwanwa rero atari ryo jambo umuntu abufise yadashoboye kuvuga ijambo mu Burundi aba nk'umuntu asuzuguritse cyane ivyo rero nkuko umugwi akanyaburunga nanje ndimo bavuze ati iki ubwanwa n'ikimenyetso cyo gutera intambwe mu buzima bw'umuntu ava mu bwana aja mu busore iyo umusore rameze ubwanwa kirazira ko atangura kubumwa adaterekese ngo amurekurire kubumwa hama rero iranga umuranga izuba ryaka mu buzima rero bw'abarundi hari ibintu bija biraranga intambwe mu buzima bw'umuntu havuye kuvuka kurongora no kwitaba Imana hari n'utundi tuntu twishi tuja mu rugendo rw'umuntu nka hano ku isi aha rero twovuga nk'ubu abantu tuvuga ko basirimutse hari abagira amasabukuru y'amavuko hariho iminsi mikuru umuntu yaronse urupapuro rw'umutsindo kubatizwa n'ibindi byinshi kira naho abarundi rero bakiri bato mu migenzo y'abarundi niho hari ibintu byinshi byakogwa uno munsi rero niho nifuje ko twayagira igikorwa cyo kumubwanwa bwa mbere ubwanwa iteka n'ijambo umungu rero amaze kumera ubwanwa yaranezerwa cyane kandi akabona ko ateye intambwe kumera ubwanwa rero vyerekana gukura n'ubu kandi nifo vyerekana waba washikiriye igihe rero cyo gusohoka ukitwa serugo umunega canke umucance bivanye no gucinje waba ugiye mu gitigiriro c'abantu bakuze mbere waba ugiye mu mugwi watumwa jambo banakuyeho umwibutsa uvuga ko ubwanwa rero butazi kuvuga ngo buvuzwa amahiri bisigura ko ubwanwa busanzwe bugaragaza umuntu avuga neza ijambo naho ubwo bwanwa atari ryo jambo umuntu yarabufise yadashoboye kuvuga iyo jambo abantu umuntu asuzuguritse Kazoza FM, be your own boss.